ariko n'abantu bashoboye, n'abantu baciye ubwenge, n'abantu bakora, n'abantu bakora buri kintu icyo ari cyo cyose ntabwo dushobora gukora. Kandi kubw'Imana yatanze umuhezagiro mu bantu, bashobora kuvuga bakoresheje uru rurimi rw'ibimenyetso. Igitangaza rero kidasanzwe, ubu twebwe turiko turiruka, bamwe twiga Icyongereza, twiga Igiswahili, twiga Igishinwa, twiga indimi zitandukanye, Ikidagi. Uru rurimi rwabo bakoresha ni ururimi international. Ushitse muri Amerika ntiwirigura kwiga. Umunyamerika asanzwe atavuga, asanzwe aruzi, muca muvugana direct, ukiri urarondeza ngo ni Icyongereza ngo cyane n'Igifaransa. Ni ururimi rudasanzwe. Rero tugahamagarira nabo bose bifuza kumenya uru rurimi ko bozoshikira ababijejwe kugira ngo bashobore kubafasha. Reka dusabe abari mu buhinga bw'ivyuma badushirire ko uwo muziki, maze tubahe ikaze bongere baririmba. Imana yacu iradukunda, nukuri Imana iradukunda, niyo mpamvu tuvuga tuti ego cyane, Imana ni nziza. Egome, Imana ni nziza. Imana ni nziza kubera yuko Imana yacu iraturinda, niyo mpamvu tuvuga ngo Imana ni nziza. Ego Imana ni nziza. Egome, Imana ni nziza. Imana ni nziza kuko itwongera inkomezi, ikadutera umwete mu gikorwa cyayo. Ego Imana ni nziza. Egome, Imana ni nziza. Ego Imana ni nziza kubera ko Imana yacu iratworohereza no mu gihe turi mu bibazo. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana ni nziza. Niyo mpamvu dukwiye kujya mu mahanga yose tubwirize iyo nkuru nziza y'agakiza kaboneka muri Yesu Kristo, kubera yuko abantu bakobe ku mitima maze bahindukire